Amahoro mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho mudukurikiye muherereye muri uno mwanya. Uno musi rero nariko ndagenda nca nocita igiti nabonye hari uwugifise ariko nagira ngo ndakibereke tuganire akamaro kaco, ivyiza vyaco muri rusange. Ego iki kumbure ku batakizi canke se ku bakibonye ubwa mbere, iki hari intara zimwe bacita imisuna ahandi bakacita umuganogano bivanye n'uko giteye, kuko imbere harimwo novuga umwenge gishaka kumera nk'umugano nyene. Rero nkuko mukibona iki giti navuze nti reka ndakibereke tugire ivyo tukivuzeko ibi canke biriya bivanye n'akamaro kaco. Iki giti rero mubona canke iki giterwa gifise akamaro kaniniya cane gose, ariko birababaje canke se biratangaje kubona ari bake bazi akamaro kaco, canke bivanye n'ukuntu gishobora kuba gifatwa kumbure bivuye ku kutamenya canke se ku kutajijuka akamaro gifise. Rero iki mubona uku gifise akamaro kenshi, aho tugiye nko ku ncamake iki kirashobora kuba imfungurwa. Urashobora kwibaza uti iki coba imfungurwa gute, ariko uku iki kirafise ukuntu gitegurwa kigashobora kuba imfungurwa umuntu ashobora gufungura bivanye n'ukuntu kiba categuwe. Iki rero kirashobora kandi no kugira akamaro ku magara y'abantu. Kirashobora kuba umuti uvura indwara izi na ziriya canke se uzikinga. Iki giti rero gifise akamaro kaniniya cane gose, kandi iki ukibona kirafise n'akandi kamaro, kirashobora no kuvamwo impuzu bivanye n'ubuhinga akoresheje mu kugitegura. Urumva rero n'igiti gifise akamaro kanini gose cane gose. Ego iki ni muvyo mubona ni n'igiti kandi igiti kandi murazi akamaro kaco. Urumva ni kenshi nawe ukavuga ngo akarondo urashobora kucubakisha. Iki mubona uko kiragumye cane gose, naho kigenda gifise ingingo canke se gifise n'umwenge imbere, ariko kiragumye kandi kiranaramba. Ni igiti rero c'umusuna canke abandi bita umuganogano canke bambu mu congereza. Iki kandi nako ndababwira akamaro kaco, kirashobora gukora mu kuzana novyita umuyagankuba. Iki urashobora kugikoresha novuga n'uburyo butandukanye, kigashobora kukuzanira umuyagankuba bivanye n'ubumenyi wakoresheje ucifashishije. Iki ahantu gikunze gukoreshwa cane gose ni mu gihugu c'Ubushinwa niho bacijukiye, kubera aho kiranabonekayo cane gose. Iki rero kirafise akamaro kaniniya gose. Nko mu Bushinwa ivyo ndababwiye vyose ushaka kubona akamaro kavyo barabizi. Urumva rero nk'uwo kwipfuza kugira ico gikoresheje yoca aja kurahura ubwenge, ariko sinibaza ko ngaha mu Burundi bariho, mugabo kumbure ngo akadahizwe ntiwovuga ngo nta kariho, ngira bariho, ariko murumva ni ikintu gifise akamaro kaniniya gose, ariko abantu batariko baramenya benshi canke batitaho. Rero iki tuvuye yuko gishobora gutanga n'umuyagankuba, kirafasha cane gose, mbere nibaza ko ari ivyo bituma kiba n'ikirangirire canke irurangirano. Kirafasha cane mu gukireya ibintu canke se mu gukora ibikoresho novuga vyifashishwa mu buzima busanzwe. Harimwo nka mu Burundi turazi ibirago vya kera. Rero iki naco kirashobora kwifashishwa mu gukora ibirago canke se n'ibindi bimeze nkavyo, twavuga novuga nk'ikibasha nk'ibiseke canke se bimeze nk'iyo forme ndibaza muca mubibona. Iki rero kirakoreshwa cane gose
aho twovuga nko kirashobora gukora ibikombe, kigakora ibiyiko. Aha mu babizi neza bavuga bati kirashobora gusubirira plastique, kirashobora gusubira plastique aho ushobora gukoramo n'ibikombe. Urumva yuko gisanzwe gifise n'umwenge imbere, ugakoramo ibikombe, ugakora ibiyiko, amafurusheti, ibintu byinshi cyane gose. Aho tugiye mu by'imitako hoho reka ibintu bivamo n'umuyoro. Aho mbere kuba bikora bibazanira amahera menshi cyane gose, ugasanga ibidandazwa biko biradandazwa au niveau international canke se ku rwego mpuzamakungu. Yego aho rero igiti citwa bambu, imivyaro yacu kwibaza ati mbega gitegwa gute, kimeze gute? Nkuko mukibona ni kinyangingo. Rero ikinyangingo kujya twavuga ibikaju, kujya twavuga imbingo, imisigati, naco nyene nuko ni mubwo buryo. Iki rero urashobora kukironka umuvyaro nka twakibonye, ari nk'uwifuza kugitera, yoca turondera ku izi nimero ziri ngaha tukamurangira, akaja nawe kuraba akamaro kaco ubwiwe. Rero nkuko twari twababwiye ati ni n'igiti, murazi akamaro k'igiti. Iki kirakomeza isi, nkino mu Burundi aho nabonye babiteye, ni nk'ahantu usanga hagira hatwagwe canke se ari nko ku musozi, bashaka bakomeza isi kugira ntitwagwe n'inkukura. Ariko kandi ntitwovuga yuko woca ugishira mw'itongo ryango nka kurya dutera imbingo, oya ivyo sino biguhanura kuko ni igiti kivyara cane gose. Ni kuvuga nk'aha nk'uyu muntu yateye agati kamwe, ariko murabona yuko ubu kimaze kuvamo nk'ico kubaka inzu yose. Rero urumva ugishize mu murima woza gusanga kumbure catwaye umurima wose. Rero iki giti citwa bambu ni igiti c'ingirakamaro cane gose, mbere gishobora no kukuzanira amahera. Muzi yuko amafaranga nayo abakenewe cane gose, cane iyo uri umuntu ushirutse umwete ukabasha kukibyaza umusaruro, kuko utabikoze ntivyokwikora. Rero nko ku mbuga nkoranyambaga canke se kuri internet ho bagitazira ngo is known as the plant of 1000 uses. Ni kuvuga kizwi nk'ikintu gifise ubumaro canke se gikoreshwa ibintu igihumbi canke se birenga igihumbi. Rero iki kandi kirakoreshwa muri business. Urabona yuko kiragumye cane gose. Ego iki giti rero sinzi ko nkoba yavyumvise, twababwiye hano nimero ushaka kuza kukiraba akagitera nawe yo twakura ku nimero twabahaye. Hari n'iyindi mvugo nakuze numva bavuga ngo kirarinda n'inkuba. Bon ivyo sinovyemeza cane gose kandi sinobihakana, ariko burya ngo akavuza umwe ngo nikaba ari ububesha. Yego rero ndibaza uno munsi ivyo twoyaga kw'iki giti ndibaza vyogarukiriza ngaha, ariko kubipfuza kugitera canke se ibindi biyago birambuye, twomufasha mu kurondeza naho bahari amaformation bigisha guhingura canke kugikoramwo ibindi, tukamugenekereza. Ciao, mubandanye mudukurikira.